Bewe baza yuko kenshi bisokanye n'umukobwa ugasanga umukobwa abandi bahungu ni bamureshe nabo si babo mudasohoka no bibaza ko babitegwa niki. Ivyo sinemenye ico biva ko mugabe mu bisanzwe umukobwa iyo bameze gute base umukobwa warondeye urumwe ga bro je ko ni aragiye kudepoza urumwe bari abagira A positive A negative ari abagira O mengo ni O positive na O negative sinuka ko bare bundi ama wowe ufise M tutumenyere batura ama A positive ga pro menye ari mugo jenye ari uwo basanze bafise batuyo M positive abadani M gute musanze ikintu cyagiye kuntangaza nasanze ararya amazina umuntu agenda yita ngo ni mamba umva ko ya izina mamba nagenda nita kumbe ryarankurikira mu bisanzwe nk'ubu nk'inzoka inzoka igize nk'isanganye gatakaza amaraso yiwanje mamba kabisa no rero ubisizuga kama amaraso ikintu cyo gusova nuko botora amaraso ya mamba y'inzoka mamba aka mamba electronic bari atari sana yes ni promo chefiza kumenya ati bega amaraso bace bayatwara he nanje sinje bintu two batwara barindiriye ko inzoka kubiti kononga utwo dusore tukubarira ngo rekana nanje umpereze umugongo ngo ivyanje ntibitonze ku murongo abo nabagurugura igituma bakwirukira nizo ngidi n'amaguru niyo mpamvu aho uciye bafyeneza imiseru bagakoma induru bagahebebeza nk'isuguru guru abo baguruguru bakurabira amaguru. Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cyo bakibazanira bishasha bivuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tubaze dukengurukira Imana. Hama dusubira dukengurira rero bakunzi ba Bujahit TV, bakunzi ba Bude. Right now turi kumwe na El Pro kubiti kananga. Kubiti kanongo. It's your boy El Pro nigga. Kabisa. Ni gutu niga rutunyama bega mugemo dukuka dukirudusa kandi banga imbaga ariko ndumurapa bacapa kucapa na pa bakanyita papa. Mwami wa vina. It's your boy Mamba. El Pistora. Kabisa. Represento. Bakamwita papa. Abandi bakamwita papa. Vivi bro. Safi. Birazareza. Ego. Yes in El Pro right now turi kumwe muri plateau za Bujahit. Vumva gute kuri muri plateau Bujahit bro? Ya ikintu cyambe niyumva neza cyane kuko ndabona ko sanze n'ibintu byarahindutse uko naheruka siko ndasanze ndabona ko ari ibintu byo kuguma tuduka kabisa. Na El Pro yaraduze. Ya agwego asigaye ageze ko umuntu igararenze friend. N'ama clip asigaye aduha vraiment ni big ups. Ya ndi aranja kabisa ubona ko intambwe iraboneka. Ya ntawo bipinga. Ama bro abo bandi bagaragaza kuvugisha umubebe wabo tubakubiti konongo. Yes yakunzi ba Bujahit bakunzi ba Bude right now turi kumwe na El Pro nigga novuga umubro abikora neza cyane akubwira yuko suku batujya akakubwira yuko master akakubwira yuko kubiti konongo izo ni hit zibo zitatu zose mwaka umwe hit 3 na video audio video ataki kutuachia nafasi abandi baririmbye bakajya gahari uje mambo anatuachia nafasi anabaki anachaye mwenyewe kwa nini lakini ni sawa kuko ni vyiza biratuma umuziki wacu utera imbere biratuma byerekana na babandi baba bifuza ko El Pro yo kwama ari mu kibanza ciza bavuga ati El Pro kwa bikoranye sivyo nga El Pro ya ego ana ibikorwa barabishima barabibona ana kubikorwa vraiment bimeze neza kabisa igikorwa cyose kiza gisumbi cyaheruka Jesse rero ni igikorwa ciwe akubwira ati kubiti konongo mbega wibaza ko yashimye kwita ngo kubiti konongo ya indirimbo navuga ko konongo si jambo ndemye ni jambo ryamyeho twama tugyumva ariko naravuze ati mbe basha kwitera imigumi nzamwo indirimbo ntegeza kwita konongo konongo nimvire nkuvume ngo nimwe vya master ni ibintu byo gukonongora mwavuga zareka basi indirimbo karirimbo kurukundo mugabo ni ukako indirimbo suko baturya abakobwa bavuze turatubonera sana reka mpindure rero muracyamvuga ati baby kubiti konongo babakobwa bandira umuhari muri suko baturya babone uko ibintu byahindutse kushobora kukubaha agaciro nabavuge ko wabambitse agashamba ntitumenyegwe papa ko tuguma muri bya bindi nyene ko nahinduye Jesse novuga yuko ni El Pro akubwira yuko kubiti konongo kuri wowe wese novuga yuwagera yegera umuntu wiwe ya nako nabwo ati baby kubiti konongo nubwo ko abo bose umvise konongo mva ni gukubitoya umuntu wese ariko arakuzanira ibintu vyiwe bloka abandi ebana ntubumvirize abandi ntubaha amatwi abandi ntubaha umurongo abandi ya no nico nashatse kuvuga urabona ko indirimbo ko bayakira gute novuga El Pro ya indirimbo bariko bayakira neza cyane ndaronka ama feedback meza bakambira video isa neza yo musi yakwijindwi ego akankaronka ama feedback giye kuraba no mu comment kandi urabona ko hari ama comment y'abaririmbye agenda yongera ego
ugerageje kutubwira nk'abaririmbyi ubona yuko bakora gwa support mu byereke mugira kugize commentaire. Harimo Oleg, harimo Bface, harimo n'abandi ni benshi ugiye kuraba ama comment urabibonera aba TV online benshi wanashaka atari bana bibahaye cyangwa babibabwiye mu ugasangamo ama comment ukavuga ati kumbe n'uyu. Yes, ati kumbe na huyu anakubali kubiti konongo kubiti konongo kabisa bisore tukubarira ngo kana nanje umpereze umugongo ngo ivyanje ntibitonze ku murongo ibintu by'amango go ujamani. So yes, na vina zake zinajifanana, yeye ni yeye mwenyewe tu seti bro. Go kabisa afu bro, kwa nini tutakuona ma concert bro? Icyo kibazo ndibaza nturuhambere ukimbarije mugabo nashaka kuvuga ko mu bisanzwe niho genda mu makonse urababare sindagushiremwo ni kubera yuko indirimbo zawe twumva n'indirimbo zo performing neza muri concert ziri muri za style za new generation abantu basigaye bakunda muri no misi, ariko ikintu kitubabaza cyangwa ikintu kituma tukubaza ikibazo nuko tutakubana mu concert. Waze ko indirimbo zose uri kuravuga ni indirimbo nkoze mu mwaka umwe naho radza amashow nobwa sikirenga si menshi cyane, kandi mu bisanzwe imbere yo kuja muri show uri kurimenyekanisha baragiye kugenda ufise ikintu bahaye basanzwe bazi, ko nashatse kubikora mu bisanzwe nze ngende ufise ibikorwa bizwi, ibikorwa nakora, ibikorwa ashobora kumenya tujya ni kanaka yaho kugenda avuga tujya ni tumuzi. Ariko ibikorwa bitatu si bike navuga. Ibikorwa bitatu si bike mugo nanje nakubwiye ku mwaka nawe ujya ntugire ngo ni munini cyane, umwaka hamwe amashow makeya. Navuga yuko mu bisanzwe vuze ngo utegure show yiwaho urazi ko bishobora gutwara igihe kinini cyane, en plus ugacushiramo n'amashure ugacushiramo n'ibindi bikorwa ubusanzwe ukora, ibyo byose mva kubikora mu mwaka, ariko usanga bisaba kubanza ukiha umwanya wewe nyene ukavuga ati reka ikintu zenda gipangira umwanya ku mwanya wacu mwiza kugira ntagire ikindi cyo none ka. Yes, ariko reka tuvyizere naco muri next ukwezi umwaka ukurikira. Mu mwaka ukurikira kabisa mwaka mpya mu 2021 el pro tumore ma concert atandukanye tumone ko nakora amateka mu ma concert abazompamagara nzita bakabisa kurazi ko gutegura show yiwawe byo ni kindi kintu kirekire mugo byose umuntu azobishika kwa nindi bazo ko igikorwa ni cyane kiguha intumbero nico gucira inzira hanini nto kwutira amasho canke igikuru n'igikorwa cyambere yakijya ikorwa kirabikora byose bikagenda neza kabisa. Gese cyane bakoze kuvuga ko ngo igikorwa kingo kirikora ngo canke kuri dandaza ni wakora ibikorwa ugakora ibikorwa byiza byinshi abantu bazondondera mu bisanzwe uko ari ubarondera ati urabingene unyesera muri kajya kari baza biraryoshe uko baza bakakurondera turafise igikorwa agiye ko kwandi bazwi bikaperforming haga imbere y'abantu byo gena neza cyane. Yes, na cyane nani byo tuba dukeneye nuvuga muri new generation tubabona mu ma concert nuvuga abo bakomakomeye abarimo abarimvyi bakomakomeye kubera biboneka ko bakora afata mu mugongo sivyo ga El Pro. Biraboneka ko bari support tebwo bako abantu bose ikintu cyambere bakubonye kuri mu artist ikintu cyambere man uzoduha show gyaro uzokora show gyaro urumva ibintu usanga bigiye bitandukanye bagenda bagusaba mugaba amashow aza mu bintu byambere rero mu bisanzwe nanjye ndiko ndakora ntibagira ubwoba babandanye bakurikirana kwanza zenda bahe ibikorwa basanzwe bazi cyane. Yes, ni babandanye bakurikirana kumbere El Pro twibutsa kwanza YouTube channel yako ni yitwa ni El Pro Burundi basanga ku indirimbo zanje zose ibikorwa byanje urabikurikirana ukeneye no kunkurikirana ahandi kuri Instagram, Facebook, kuri Twitter hose ni El Pro Burundi. Yes, musanga aho hose na cyane ko genda kwibutsa yuko genda kuri YouTube channel yiwe kwanza urabikorwa ciwa kubwira ati kubiti konongo mu mwanya tugira tujemwe indani atusigurire kuntu neza aririmba bwira umukobwa mwongorera mbe kujya mukobwa vyahereye hega bro. Navuga uko mu bisanzwe uri kuraririmba nturirimbira wewe nyene kubera banarimba ibintu bindabajeje nyene sinaburi kwa ndaririmba uririmba ibintu biraba abandi ujya mukobwa ro ntibaze ngo ariho ubona ariko ndabwira cyane ntawo hari nuko bijyana ariko ndaririmba ahubwo haba hari abandi vyende yatwa ndaje nawe uramufise ati ko bamubwira ati be bajya mutipe gutera aba je barahari ni benshi cyane abasubscribers hariya akakwandikira ko turaje rero gabenia nakakweri je ndabona ibintu byataraka gukubitira screenshot yakunuka mbwa dibe nagare bro nakwaze wati rero uvuga ati rero uwo mu bro wose yinjira novuga muri aranjya mu anga yako yuwa yinjira muri yanzira April akoze gucamwe ubwo ugacimubona gaci ucumuhanura ati be kutikono tumubwira tugara fungu ico kinegere gikubiti na hariya ku muzi bimaze gushikira mu buzima bwa April birabaho mu rukundo urandakunda gukoresha umukobwa mugenda
ivyo vyama vyabaye antuka ndibaze ko ukunze umukobwa ugacukunda umukobwa urondera urumwe umukobwa ndibaza bari hatari kwe umukobwa atanundi muntu aza kumubaza ati gute na gute oya acungiye ati barya bose bakubaza baca inyuma bewe bibaza yuko kenshi bisokanye n'umukobwa ugasanga umukobwa abandi bahungu nibamureshe nabo si babo mudasohoka bibaza ko babiterwa n'iki ivyo sinemeye ico biva ko mugabe mu bisanzwe umukobwa iyo bameze gute base umukobwa warondera urumwe gabro je ko nira agiye kudepoza urumwe oba iyo nzira mva bimeze gute bitingirwa ya baramurondera mugo urumva bamubwiye ati oya nabakurondera kabisa narabatanze hari uwabatanze El Pro zipigwa mbili on back na makonongo yes ni El Pro kubera yuko umuntu wese agaragaza kwinjira muri anga you basi ujue ko baby wakata kupiga konongo si El Pro abandi bakunze kuvuga bati uje uzonyinjira mu nzira yiwanje ngo nije nzogutandika ariko El Pro kubwira ati sije nzogutandika ahubwo nyene uzuja kurondera no dushaka ujya nyene ni wagutandika ntibikeneye ko niri Rwanda gwana kuko ujya naho ugenda ugashiramo ijambo rimwe ryonyene urashobora guca wikuramwo ya akubwira ijambo kubiti konongo yonyene imwe uce wikuramwo ubona kitobonye kwenye anga yes turabona yuko ni video imeze neza cyane El Pro ya ndabashimiye cyane kuba namwe muri mu bayiko YouTube yanje ya YouTube bakayiraba irya ndirimbo ni video imeze neza konongo YouTube channel yitwa gute iki YouTube channel yawe yitwa gute El Pro Burundi ya El Pro genda kuri YouTube channel yawe andika ko El Pro Burundi urabe kubiti konongo kubiti konongo skugize na subscribe kuko azi ko ibikorwa urabona ko ni biza ku murongo kandi nako turayibona mu bihe vyiza vya bonani na nawe ebana ko biriko biregereza aho umuntu yahimvye urukanwa zo bari muri kubiti ushikasa tubukayimbura urukanwa ya birashika ko urabizi net nwakubera arumwuka no baratungaga El Pro twatungayo oya ushaka kumusorore abaja basi ndagusora nitwazi Kigali oya naje ndakubwira nitwashika iyo twinwera basi ndabibangije amafaranga aragute oya ntaje turagenda nibikeneye bana sema pesanga nazanye today bar hamubwira ati bana urareta za burofu oya we ntaje turagenda icyo bawazanye yose andika mwecho nakundira El Pro naonza na make araza kongereza ntacu sivyo none turatera umucango turizi nikinika turagenda ngora abantu bazana bameze ngo ubonazana igihumbi ngo mane ngo je mfise igihumbi ngo hetora homa nawe kandi usanga rero umunsi ugugenda uba mwiza ugenda acyaza ubundi agacamanye tuterera ko ya umunsi utaye yes na cyane ni El Pro ariko ni kibazo cyarifuza kubaza ati mbega El Pro kugize imisi ukora wenyene go turabona ko ukora wenyene ni fresh ariko none nturimbira gukora nabandi baririmbye El Pro cyane cyane muri new generation ikintu cyambere nashatse no kubanza kugira babanze babone kwanza jeje nyene cyo nshoboye n'icyaha je ndumwe icyo nshoboye n'icyaha antuka muri izi ndirimbo zitatu zikurikirana natari zo mfise gusa mugabo nizo ndirimbo navuga ko indirimbo zagiye zizana na video kandi zikurikirana navuga ko abantu bamaze kubona icyo nshoboye yagushika kuri no mwanya indirimbo ikurikira zinovuga ngo nzoba ndumwe canke nzoba ndi kumwe na kana kango ndamuvuge mugabo biri mu migambi kabisunda na ko ageze ko nkorana n'abandi kugira rwa runani bwabumwe urazi ko kidakubwiye ati ukoranye n'abandi byo napfuma kuko nawe uwo muri muzo mukoranye aza bafite abafana biwe Duplisi mukorana n'abantu bafana abantu benshi batandukanye Duplisi uganya n'abafana ugenda wunguka n'abafana sivyo nega El Pro tuvyize ariko ugiye gukorana n'abandi baririmbyi ego ni mu misi mike cyane mu misi iri imbere muzobibona ni new generation niba baririmbyi nyene tsanzwe tuzi ko baba legende bake oya sinovuga ngo ni naka canke ni naka gusa cyo ko nzoririmbana n'umuririmbyi w'umurundi kandi abizi ico nico kimwe antwa kuvuga ngo no wakera canke n'ubu igikorwa n'igikorwa cyane kwanza kirivugira yes na cyane ariko bakavuga yuko ngo new generation ngo musanzwe mufise umuvuduko mwinshi cyane udasanzwe bigatuma n'abaririmbyi bakera batangura kuza bavuga ati aba bahungu ifuko natwe tubahindurira natwe dukore cyane sinzi ko El Pro kuri ivyo bintu nawe nyine abibona ko kunyana navuga ko ikintu cyambere nta muntu je ndi muri competition na jewe nyene ndaraba eski igikorwa nkoze no munsi kiruta cyo nari nakoze igikorwa nkoze no munsi cyo bacanditse neza kuruta cyo naheruka kuvuga ngo kanaka koruka canka koruka umwe wese navuga ko nivyiwe kabisa urazi kubera kino kubwira bavuga ati ngo competition umwanya umwe ngo irafasha mugapana apana ya competition usanga idafite agaciro imenzi idavuga ati El Pro yakoze rekana je ndamore kugira naje ndamwemeze ku Duplisi mwamukora mwemezanya Duplisi gihugu kuma kiduka aho naje sinobeshukira ngaho nyene hari gishobora kukira nk'ahantu karaba nk'ibikorwa ariko birasoka muri no minsi ati
kabadi mana yanje we ahantu ngiye kuzana ibintu byo gufina kabisa naco nzandiko ndakora ukabona doctor ukabona nyampinga ukabona siju Angelina ukabona sindiko kuvuga abantu muri kumwe muri new generation nakubwiye nje ngandika ukavuga ati ndabona nkakora video y'uburofa cyangwa nkakora audio y'uburofa kabisa nzoba nkubiswa hasi birafasha cyane mu gurumva ntuburi muri competition nabo gusabira gufasha kubona igihe tugezemo ko ntuza kuzana bimwe byabaye kera oya ukajana n'igihe kabisa. Jesse nuvuga El Pro ni nk'ikibazo nifuza kubaza bisa n'ibitandukanye gato n'ivyo twe turagayaga gato El Pro ni ikintu kigeze kuba ko mu buzima kiragutangaza kize kuba ko ikintu kigeze kumba ko navuga mu bintu mu buzima nyene rusange mu buzima yatara mu muziki navuga yuko hariho umunsi byari ikintu cyantangaje hariho umunsi nigeze mu bisanzwe ndatinya urushinge mu bisanzwe ndatinya urushinge rero byarasabwe kugira ntanga amaraso narumva ko imisozi ishaka gutanga amaraso mugabo kubera ubwoba bwa rujya rushinge nyene ndatinya kweri nsubira inyuma hama umunsi umwe nyene baraza gutora amaraso baje gutora amaraso icyo gihe nyene nari hafi baje baza bakabaha imana bakababwira ibintu genda mu ubuzima bw'abandi bantu mubafashe kunuko je shaka kwinjira bikanka shaka kubera ubwoba bw'urushinge tu muri mane n'imveto ya kwanza evana je ntegerezwa kwinjira kabisa nanga amaraso focus ubuzima bw'abandi bantu ndinjira abana ko ari umuganga ucako wa mbere akababaza ati mbe ntutsungurirwa ntugira ibi n'ibi mbe umaze kubwirira ubona nyene abantu maze bitandukanye ibintu nk'ivyo yanci ndabandanya nyene ndamucako ndinjira nkishika gusa umva nyene ninje nyene ndideside mugabo ninje ndideside kweli ebana nshitse ndakubituka kabisa amaraso baravoma amaboko abiri nyene ebana kuvoma amaboko abiri wa mbere kwisa amaze gukora ivyo bintu kabisa baravoma burya bushashi nk'ubisuku naratangaye sana uko burinjiza nyene bwari bwuzuye kabisa no gutaha nyene mu nyuma ndagenda gutora ibana ko bace baguha inyishu ya gupsanga iwawe ukavuga nyene bakakubwira n'ingwara basanze zirimo canke kuzobanda bitanga amaraso canke upe guhagarika ngiye gutora inyishu ndababaza nayo byagenze gute barandika nyene baramaga papuro sanga ngo ni M positive M positive nyene batura M positive yego ndakubaza ikibazo El Pro yajya umuntu agira ubwoko bwangaye bw'amaraso sinzi ko bungana mugabo hariho abagira A positive A negative hariho abagira O mengo ni O positive na O negative sinzi ko bari nkundi mama wowe ufise M ibishasha sasa ni makubwa sasa ni wamubajije n'igituma bagutoye M ga El Pro musanze yambari tutumenyere batura ama A positive ga El Pro menye ari mugo jenye ariko uwo basanze bafise batuyo iyo M positive abadani M gute musanze ikintu cyagiye kuntangaza nasanze ararya amazina umuntu agenda yita ngo ni mamba umva ko izina mamba nagenda nita kumbe ryarankurikiranye sinamenye wasanze rero ufise amaraso rero yo mu bwoko nyene bwa mamba mu bisanzwe nk'ubu nk'inzoka inzoka igize nk'isanganye gatakaza amaraso yiwanje mamba kabisa no barashobora kuyiha amaraso yiwanje ubuzima cyangwa je ngutse nk'amaraso usanga amaraso ya mamba we wati rero ubisizuka kama amaraso ikintu cyo gusova nuko botora amaraso ya mamba yinzoka mamba aka mamba electronic bari atari sana yes ni El Pro umuntu cyifuza kumenya ati mbega amaraso bace bayatwara he nanje sinje bintu two bayatwara barindiriye ko inzoka watunze mamba igize ikibazo atandondere kabisa ne yes ariko nuwavyakiriye nabintu uvuga El Pro umva n'amateka mu bisanzwe maze kumenya kuri mamba ushobora gutinya ibintu byose aziko mamba irakomora barabonye n'ingene nakomoye Fabi Love muri master narakubise nyene ariko El Pro umuragerageje kuvyumva cyibaza yuko El Pro ni ibintu kumbure yoba asa nuko wewe nyene adatahura kumbure ntigize abonye nyishu yiwe nyayo y'amaraso vyukuri warabonye yuko bagutoye ibintu bitangaje M positive kabisa ndakwereke Jesse novuga mu basani novuga muko murakorana neza novuga muri new generation wovuga ati uyu muririmbyi c'est bon ninde baririmbyi ni benshi bari bakora neza umwe El Pro sinzi oya sindavuga umwe ni benshi kuri abarundi ndavuga kuvugana mwe abaririmbyi bo mu bafise ngeso
oya sikuvuga ngo ningeso ngo umuvuze nshobora kuvuga arona namubwiye ati wowe emera ninde cyangwa wowe ubona yuko ariko arakora nka wewe cyangwa wewe akora nka gusumba nka wewe ngo je nawe novuga kubera yuko nabo nyene ntashobora kuvuga mu kiganiro bambaye nuko nyene ntashobora kuvuga kandi uretse n'ivyo ubusanzwe bari benshi kandi ucumengo urabiye agatumba ukomengo uvuze umucumengo hari ujye umwe ariko barahari bariho benshi bariko barakora neza cyane kandi yes na cyane cyane urumva yuko nabaririmbyi b'u Burundi akubwira yuko tuko dukora neza nabo nyene kubwa bavuga ati tuko dukora neza bisaba iki hakenewe ki wibaza ko hasabwa iki wibaza ko hakenewe iki ni wewe udukurikirana ni wewe uri umufana w'umuziki wewe novuga ukunda Bujahit TV wowe ukunda Buja Flavor wowe ukunda entertainment wowe ukunda El Pro novuga genda kuri YouTube channel ya El Pro Burundi ugire subscribe hama uzuraraba novuga indirimbo ziwe ugerageza no kuzirukira no kuvuga nabandi nyene musanzwe muvukana canke musanzwe muri abagenzi baba mu bindi bihugu kugira ngo bayibone mu bindi bihugu sivyo na El Pro ego cyane novuga yuko ni bagende badusupporting ego bakurikirana ibikorwa byacu ko nico kintu ca mbere kidutera intege cyane ashaka kuvuga ati El Pro ninde mbe kubona mukurikiraniye menyereye muri bijya by'amakonongo ni iki mugabo ni El Pro kabisa umuririmbyi kandi umuririmbyi azi kwandika sinotinya kubivuga bro urazi kwandika frame urandika kabisa n'indirimbo ziwawe zirimo urumva yuko indirimbo kugira utahure ego zigera mu bisanzwe zijya nizo mwumva zijya ko mu bisanzwe nshobora gusora nk'indirimbo nka 200 canke zinga mugizo tuba twandika ni nyinshi kandi indirimbo nziza ukavuga none gashaka ko ntari budusorere rimwe ari indirimbo 200 bigenda gute gacu usanga selection imwe canke zibiri canke zitatwara mu mwaka bw'indirimbo ziba zihari twuma twandika kabi nuko nyene rimwe mvuga ati nta kuntu bodimenya zose gatuye tubaha kamwe giye kizogera kabisa reka nanje kuri zitatu maze kumenya ndashimye cyane ndagushimiye cyane nuvuga El Pro ariko nihogene ko neza tugiriye akapela ka friendnya ya mbere indirimbo yari yose cyane no ndashaka ijya nyene ishasha konongo kubiti konongo utwo dusore tukubarira ngo rekana nanje umpereze umugongo ngo ivyanje ntibitonze ku murongo abo n'abagurugura igituma bakwirukira nizo ngidi n'amaguru niyo mpamvu aho uciye bafyeneza imiseru bagakoma induru bagahebebeza nk'isuguru guru abo baguruguru bakurabira amaguru guru oyasuru kurukuru bakubonye barafyura amaso nk'ababonye ijuru cuhera ku murongo ngo ukubiti konongo ngo kuko iyo ni intango ngo bashaka kunyibira ibungo kubiti konongo bashaka kunyibira bro sasa wari wabembe ukuntu mego wari wabembe uri mu ririmba ata ibintu byo kwikoroka cyane buke mu mahoro n'umutekano ko muri master naye nakoresheje energy nyinshi barabyumva bebana iminota 3 uri muri uri mubona ari ibintu vyuku mugo ndavuga to yabantu reke nduke kwa kabisa cuhera ku murongo cubiba ndavuga ndagushimira cyane uvuga El Pro nanjye ndabashimiye cyane kandi mubandanye mudufata mu mugongo Bujahit TV ndabashimiye cyane kabisa mubandanye mudushigikira cyane hanyuma ntibagire kuja kuri channel ya YouTube bayirabiyo ndirimbo kabisa utwibutsa na Instagram gira ko Instagram Facebook hamwe na YouTube tugira ego Facebook page yanje ni El Pro Burundi kaja no kuri YouTube yanje ni El Pro Burundi kaja no kuri Twitter yanje ni El Pro Burundi na TikTok ni El Pro Burundi byose ni El Pro Burundi na YouTube rero tugira ko tubwire ne message kuri YouTube icyo abantu bokora ni kugenda bakafyina kuri subscribe hama bakaza barankurikirana kandi apana yiwanje gusa na Bujahit mandaye mu supporting akora na hani tugeze ahantu heza cyane gose Guys bakunzi ba Bujahit ngo yasimba kajyoshe ni gahora mwite mutakumwe na El Pro kubwira yuko dukubitikana kono uze uyihende azogukubita ikono guys tuzosubirana inshallah imari bikunze kumwe na Beni behind camera Juma Professional umutumire witeka yari El Pro Burundi ntibagire bye